Nkuko mwagiye murabikurikirana harafashwe ibihano mu mwaka wa 2015 mu Burundi muri kumuvuga muti none ibyo bahora babaha by'imfashanyo ijanye n'uburyo bw'amafaranga ati none bigeze he bazobaha ryari. Nkuko mu mazi imisi wikurikirana mu migambi ya leta nkozi twebwe bavuga bati gira wubahwe kandi wigaburire. Twebwe twibaza yuko tubwiza kwigaburira tutaravye imvuye mu mahanga, tubwiza gukora kugira tugwize umwimbu dushore turonka amahera dushira tunabwira tugure ivyo dukeneye bindi mu mahanga. Mugabo rero hagize ico abonye bavuga bati bagomba bahe Uburundi mu bijanye n'amafaranga nivyo no kwita bonus, mugabo ntitubishira imbere. Twe dushira imbere yuko ibihugu dukorana bozana abagwizatunga bakashiraho bakazana ico no kwita uburyo bwa mu Burundi, bagashiraho imigambi myiza kugira ngo ugwaruka ndabaruka rwinshi kugira ngo muronka akazi mukora. Murumva rero yuko ntakwizera ibintu biva hanze no mu miryango y'iwacu. Murazi yuko tuguma twigumya naho wabuze rasiyo utaja gusaba icyo ufungura mu banyi. Niyo n'umugenzi wacu ariko dukorwa dushoboye gatubiza umwimbu kugira ngo dushobore kwisunura. Murazi yuko amahera ya leta ajyahemba abakozi dukoresha misi yose, ntidushaka ko habamwo ifaranga rivuye mu mahanga. Dushaka yuko amahera yose dukoresha mu guhemba abakozi amahera yacu abarundi tubirondereye. Mugabo rero ibiva mu mahanga byoza biterera mu migambi y'iterambere yindi mu kubaka amabarabara, ingomero z'umuyagankuba n'ibindi mugabo biciye mu gufashanya hagati y'ibihugu byacu ko ari bibiri. Murazi ko atari igihugu cicana kibaho, twese tugenda dufashanya, baradufasha natwe tugafasha mu byo dushoboye. Murakoze.